Nous sommes à la deuxième année du contrat entre IFTC et Twitezimbere ASPL dans le cadre du projet PSST. Nous accompagnons les entrepreneurs semenciers sur l'installation des champs de promotion pour la vente de leurs semences de qualité. Pour ces champs de promotion, nous installons 2 parcelles. Un parcelle d'Anar. Sur Anar, nous installons des semences de qualité et les semences tout venant. L'objectif est de comparer les semences de qualité et les semences tout venant. La journée champêtre organisée en début du mois de mai 2021 à la colline Kanyunya de la commune Mukike, province Bujumbura, a donné l'occasion aux petits producteurs de la localité à participer à la récolte de pommes de terre. C'était le moment pour ces agriculteurs ayant participé aux formations sur les bonnes pratiques culturelles d'apprécier enfin la différence de rendement entre la semence de qualité de l'entrepreneur semencier et celle tout venant. Sanze hariho ubudasa cyane. Hariho ubudasa cyane, hariho ubusumbane. Umwimbo w'imbuto irobanuye ni umwimbo ushimishije cyane. Imbuto nayo icanze hariho ubudasa kuko imbuto yarangana n'amase amangeri yarangana biti yo gupompa cabaye cyo kimwe ibitabizo byagumye bireha ariko umwimbo hariho ubusumbane cyane. Nkuko twavyiboneye twabonye ubudasa bwo gutera imbuto irobanuye n'itarobanuye kandi kurima kijambere no kuvangitiranya twabonye nyene bidasa kuko twabonye ivyatowe kijambere byungutse cyane kuko vyavuyemo ibiro 87 ariko bitatewe kijambere kandi hangana vyavuyemo ibiro 43 kandi n'ubuto hari budasa bunini twahabonye ico gituma tugiye kuvyijukira cyane. Ego cyane kubera twabishimye dushaka kuzoja kubirondera ku mugwiza mbuto tugerageze kuzokwama hamwe mu minsi iri imbere tuzorima imbuto irobanuye gusa. Nk'abene igihugu ndongoye ngiye kubahimiriza kugira ngo begere abagwiza mbuto bafise imbuto zirobanuye kugira ngo turabe ingene twogwanya inzara dukoresheje imbuto zirobanuye kandi tuzirimye kijambere.